Musa aricara ngo acire igihugu imanza, igihugu naco kiguma iruhande ya Musa kuva mu gitondo gushika ku mugoroba. Sebukwe wa Musa abonye ivyo vyose yariko aragirira igihugu, amubwira ati: ni kuki wicaye wenyene, iryo shengero ryose naryo rihagaze iruhande yawe kuva mu gitondo gushika ku mugoroba? Musa yishura sebukwe ati: nuko iki gihugu kiza iwanje kugira ngo gihanuze Imana. Iyo bafise urubanza baza bagana jewe, ngaheza nkuzuriza umuntu na mugenzi we, nkabamenyesha ingingo z'Imana n'amategeko yayo. Sebukwe wa Musa amubwira ati: ivyo bintu ugira si vyiza, uriyica mwe n'ico gihugu muri kumwe. Ivyo bintu ukora birakurengeye, ntushobora kubikora wenyene. Ubu rero umviriza ijwi ryanje ndaguhanure. Imana yamane nawe. Uzohora userukira igihugu imbere y'Imana, ni wewe uzoshikiriza amajambo y'Imana. Uzobamenyesha ingingo n'amategeko, uzobereka inzira bakurikira n'igikorwa bategerezwa gukora. Nawe uzoheza urabe mu gihugu cose abagabo b'intwari bubaha Imana, abagabo bakunda ukuri, banka inyungu zidatunganye, ubagene bababera abakuru, babe abakuru b'imigwi y'igihumbi, abakuru b'imigwi y'ijana, abakuru b'imigwi ya 50, n'abakuru b'imigwi y'10. Nibo bazocira imanza igihugu cose. Urubanza rwose rugoye bazorugushikiriza, ariko urubanza rwose rworoshe bazogwitunganiriza bonyene. Gutyo uzoba wiremuruye umuzigo maze muwufashanye. Niwagira ivyo bintu, Imana ikaba ariyo igutegeka, uzoshobora kubandanya. Bitaye ko ico gihugu cose kizotaha amahoro iwaco. Musa yumvira sebukwe, agira ivyo yavuze vyose. Muri Isirayeli yose, Musa atora abagabo b'intwari, abagira abakuru b'igisata, abakuru b'imigwi y'igihumbi, abakuru b'imigwi y'ijana, abakuru b'imigwi ya 50, n'abakuru b'imigwi y'10. Bama bacira imanza igihugu igihe cose. Imanza zigumye bazishikiriza Musa, ariko urubanza rwose rworoshe baragwitunganiriza bonyene. Musa arekura sebukwe, asubira mu gihugu ciwe. Iryo ni ijambo ry'Imana. Igihugu cyose bizokuyoboka Mukama. Ibihugu byose bizokuyoboka Mukama. Magashikiriza umwami ingingo zawe.
umukena mutabasha n'umurusha atagira gifasha azagirira umwana mukene kandi atarakora ubuzima bw'abakene. Nagiwe risoka maona nayo isi nagiwe risoramba nk'izuba abantu bazohezagirwa muri we amakungu yose avuge ko ari wahezagiwe. Ivyo dusoma mw'ikete rya mbere ubutumwa Pawulo yandikiye abanyekorenti. Nanje mukuzi wanyu ga bene wacu sinaje kubamenyesha ingingo y'Imana mu mvugo zihinguye no mu bwitonzi buhejeje. Oya, nta kindi nashatse kumenya muri mwebwe atari Yesu Kristu. Yesu Kristu yabambwe ku musaraba. Naje imbere yanyu mfise intege nke, ubwoba n'agashitsi kenshi, kandi imvugo yanje n'inyigisho yanje ntivyari bihagaze ku majambo atomoye y'ubwitonzi, yamara byagaragaza ububasha bwa mutima atwemeza n'ubukomezi bwiwe budukomeza, kugira ngo ukwemera kwanyu ntiguhagarare ku bwitonzi bw'abantu, ariko guhagarare ku bukomezi bw'Imana. Iryo ni ijambo ry'Imana. mu nkuru nziza yanditswe na Yohani. Nimuhagarike umutima, nimwemere Imana na jewe munyemere. Mu ngoro ya data hari ibibanza byinshi. Iyo bitaba byo mba ndababwiye ko ngiye kubategurira ikibanza. Ninamara kugenda nkabategurira ikibanza, nzoheza ngaruke ndabajane hafi yanje, kugira ngo aho ndi habe ariho muba namwe. Kandi aho nja murahazi, inzira irorayo. Toma amubwira ati, Mukama, ntituzi yuja, inzira irorayo twoyimenya dute? Yezu aramwishura ati, jewe ndi inzira, ukuri n'ubuzima. Ntawuja kwa data atanciyeko.
ko mwamenye muzomenya na data, ubu bwa none muramuzi kandi mwaramubonye. Filipo amubwira ati, Mukama, twereke data bizoba bibaye. Yezu aramwishyura ati, aho twabaniye nturamenyaga Filipo, uwo mbonye ababonye data. Ushobora kuvuga uti, twereke data, mbega ntiwemera ko ndi muri data, nawe data akaba muri jewe? Amajambo ndababwira sindayavuga ndayitumye, ni data ari muri jewe yigirira ibikorwa vyiwe. Nukuri nimunyemere, jewe ndi muri data, nawe data ari muri jewe. Canke mutemeye ivyo mvuga, mupfume muvyemera kubw'ibikorwa nyene. Nukuri ndabibabwiye, uwunyemera azokora nawe nyene ibikorwa nkora, ndetse azokora n'ibiruta, kuko ngiye kwa data, nkaba nzogira ivyo muzosaba ku izina ryanje vyose, kugira data aninahazwe muri mwana. Nimwagira ico musaba ku izina ryanje nzokigira. Dushemeze ijambo ry'Imana. Frères bien-aimés dans l'épiscopat, bien chers frères ordinants, frères et sœurs bien-aimés dans le sacerdoce ministériel et baptismal, tugire Kristo. Bavukanye mu ibanga ry'ubwepiskopi, muvukanye nkunda mugire mwakirwe mu ibanga ry'ubwepiskopi, bavukanye mwese dusanga ibanga ry'ubusaserdoti busuku, namwe mwese ba Kristo, tugire Kristo. Birabereye kandi birahimbaye ko twokengurukira nyir'ubwanda Papa Francisco, we mu buvyeyi bwiwe yageneye diyoseze yacu ya Bubanza umwungere, kandi mu kiringo gito aje kuba mu gihari c'abasubirizi ba Petero, bari kumwe n'igihugu c'Imana, bakaba mu bumwe na nyen'ubwanda Papa icaro ca Kristo. Duhereje rero iyi mwuka ya misa turi kumwe n'ubuserukizi bwa Papa, kugira tugaragaze ubumwe bw'Ekleziya y'isi yose, mu gushimangira rwose ubucuti budacika buri hagati ya diyoseze Bubanza, abungere bose bekeje Burundi bari hano bose bari mu bumwe na Papa umwepiskopi mukuru w'Ekleziya y'i Roma. Iyo gisabisho c'agakura tugihereze nyir'ubwanda Papa Francisco, maze umukama amubere koko ubukomezi muri kino kiringo aheruka kuva mu bitaro. Kw'ikete ry'indemesho Ekleziya y'Uburundi yandikiye n'ubweranda Papa Francisco iciye ku buserukizi bwiwe, Papa yishuye ko akengurutse cyane urwo rukundo rwamugaragarije, mbere aboneraho kuturukira umuhezagiro w'agakura w'abatumwa. Nanje ndabashikirije rero uwo muhezagiro ku izina ryiwe, mwebwe abakristo muri ngaha, cyane cyane mwebwe abungere muri hano, hamwe n'igihugu mwaragijwe mu madiyoseze atandukanye. Akiva mu bitaro nyir'ubwanda Papa Francisco yaciye ashira mu ngiro umuhango yari yemeye wo kunganira kubaka iseminari nkuru igice ca mbere propedeutique igiye kubakwa muri diyoseze ya Ruyigi, kandi ikitirirwa Musenyeri Michael Kotene. Intererano z'abakristo zikaba rero zirindiranywe igishika kugira ngo iyo seminari yuzuye n'ingoga,
kandi izohimbara umubyeyi wacu papa. Imana nimuduhezagirire, imuzigame, ibandanye imuronsa amagara no kuramba. Nyene cyubahiro mwongere mushasha wa diyoseze ya Bubanza, Musa yarashoboye kuronka umuhanuzi nyawe mu butumwa bwiwe, uwo ni sebukwe. Nawe umuhanuzi wawe n'umukama ni nawe azokosha ibyo uzokora mu butumwa yakugeneye. Ubuzima bwihevye bwarakumenyereje kwama uzirikana ijambo ry'Imana. Iryo jambo ry'Imana nishishikare rikubera isoko, ihangiro n'umwitwarariko w'ubutumwa bwawe nk'umwungere. Uraza kwemera mu kanya kaza ko mugiye kumenyesha inkuru nziza ya Kristo utarihinduye kandi utadewutiwe. Mwinjiye rero murerekane rw'abatumwa, maze ushitse rya jambo rya Yesu Kristo agira ati kw'isi yose mugire abantu bose abigishwa banje, mubabatize ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda. Muri diyoseze ya Bubanza niho hari akaburi kanini mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Mu kuvuga gutyo nshatse kwibutsa ko mu butumwa bwawe utohagarara gusa kuri ekleziya iri ku rugendo hano ku isi, kuko hariho muri ino diyoseze n'imitima yamaze gushikira uwinahazwa, abo bazokubera mu ngoro. Ariko kandi ntuze wibagire kuremesha n'abamagara make bababara, kugira ubashikane mu kanyamuneza kuzuye. Kugira uze uhimbagwe mu butumwa bwawe, uwa mbere uzotega amatwi ni umukenyezi wawe, umukama guhaye. Uwo nawe izina ry'iyo ry'ababyeyi ni diyoseze ya. Akaba yabatijwe ku izina rya Bubanza. Mu yandi majambo, umukenyezi wawe ni diyoseze ya Bubanza. Nka Jetro sebukwe wa Musa, uyo mukenyezi arafise impanuro nyinshi azoguha, ariko imbere ya byose urabanza wihweze ubwiza bwiwe. Imisozi y'ahaba izokwibutsa ko hari ibyo mugiye guhangana n'ingufu uzokoresha kugira ngo uzoshikire ibikorwa bikurindiriye kandi birangure. Ibiyaya navyo uzobona bizokwibutsa ubwiza bw'uwo mukenyezi wawe uzofatira ko mu iterambere. Basaserdoti ba Bubanza, bavukanye mwese bihebeye Imana, mwaripfuje umwungere, murasaba mudahengeshanya. Nguyo mwungere wanyu, Imana yabishuye. Mumwiteze ko byinshi, ko basaserdoti bokongererezwa ubumenyi bakaja kwiga ubuzima bwiza bw'abasaserdoti, gushinga amaparuwase mashasha, eka n'ingingo zijanye mu iterambere no kwitunga kw'amaparuwase na diyoseze, kandi ni byiza. Ariko mumenye ko umwepiskopi si byose, atari kumwe namwe ntacyo kwishoboza. Bavukanyi ba Bubanza, mu mwungere mugabanye ni Yesu Kristo wenyene aje hagati yanyu, aje kubiyoborera, muramwubahe mu mugamburukire. Basaserdoti, nimube abantu bibanga mu bumwe bw'umwungere, bihebeye Imana. Ubwinshi bwanyu muri diyoseze nibugirira akamaro iyi diyoseze murimwo. Bakristo, nimwashigikira umwungere wanyu, muzobona ingene diyoseze ihinduka mu mwanya muto. Ntimurondere rero ibitangaza mu mwungere wanyu, kumwe nawe Jaco TV ababera itara ribereka iyo muja, mutari kumwe muzozimira. Bungere mu byagiye hano, muramushigikire nk'uko amategeko ya Ekleziya abitegekanya. Bakristo muri mu ntwaro
nimushigikire uyu mwungere muronse. Bavukanyi, muvukanyi ugiye kwatirirwa ibanga ry'ubwepiskopi, menya ibi bikurikira: uri umudominikani, guma uri uwihebeye Imana kugira ngo bigufashe kuguma ku ndagano wagize. Ariko menye ko kuva uyu munsi, kuva uronse ikete ikugenera kuba umwungere wa diyoseze ya Bubanza, utegeza kubaha umwungere w'ekleziya, kuko kugukwatirwa uza kuba umwe mu basaserdoti ba Bubanza, ubayobore udahengamye, uberekeza kuri Kristo kandi uri kumwe na Kristo. Kubera iyo mvo urafate ingingo bijanye harimwo n'ingene wikwiza n'ingene wambara. Muvukanyi, umukenyezi wawe nakwigisha gusa ufatiye ku misozi abayemwo, n'akahise kiwe karakwigisha. Inkovu afise n'ahari igihushane c'ubwiza, nizo ahubwo zigize ubwiza bwiwe. Urengenga rero. Imbere yawe hariho abanega babiri bakwitangiye imbere. Abo ndubahutse kuvuga amazina yabo: ni Nyenicubahiro Musenyeri Yohani Ntagwarara hamwe na Musenyeri Evaristo Ngoyagoya. Turabakengurukira cyane kubyo baranguye. Hambavu yabo turongera ko na Nyenicubahiro Musenyeri George Bizimana yabaye samuragwa w'iyi diyoseze muri kahise, ariko kandi no mu minsi ya vuba akaba yari ahagarariye papa muri iyi diyoseze. Mwungere, ibikurindiriye biriho: kubaka katedrali, gushinga amaparuwasi, kubesha abasaserdoti n'ibindi n'ibindi. Nka Musa ntuze widoze, urasaba umukama, ubikore uri kumwe nawe. Ese Bikira Mariya n'abiranda bose botubera mu ngoro. Ubutumwa bwiza. Tumvirize dutekanye ikiyago uwatira agirana n'uwatigwa. C'est la règle très ancienne de l'Église qu'en présence du peuple, il soit demandé à celui qui va devenir évêque s'il s'engage à maintenir la foi et à s'acquitter des devoirs de sa charge. Frères bien-aimés, acceptez-vous la charge que nous ont confiée les apôtres et que nous allons vous transmettre par l'imposition des mains? Oui, j'accepte cette charge au service du peuple de Dieu et je m'engage à la remplir jusqu'à la mort avec la grâce de l'Esprit Saint. Voulez-vous annoncer l'évangile du Christ avec fidélité et sans relâche? Oui, je le veux. Voulez-vous garder dans sa pureté et son intégrité le dépôt de la foi, selon la tradition reçue des apôtres, toujours et partout tenue dans l'Église? Oui, je le veux. Voulez-vous travailler à la construction du corps du Christ, qui est l'Église, et demeurer dans son unité, avec tout l'ordre des évêques, sous l'autorité du successeur de Pierre? Oui, je le veux. Voulez-vous obéir fidèlement au successeur de Pierre? Oui, je le veux. Voulez-vous
avec les prêtres et les diacres, les collaborateurs de votre ministère, prendre soin, comme un père, du saint peuple de Dieu et le diriger sur le chemin du salut? Oui, je le veux. Voulez-vous, d'un cœur plein de bonté et de miséricorde, accueillir au nom du Seigneur les pauvres, les étrangers et tous ceux qui sont dans le besoin? Oui, je le veux. Voulez-vous, comme un bon pasteur, partir à la recherche des brebis qui s'égarent pour les rassembler dans le bercail du Seigneur? Oui, je le veux. Voulez-vous intercéder sans relâche auprès de Dieu pour le peuple saint et remplir de façon irréprochable la fonction de grand prêtre et de pasteur? Avec la grâce de Dieu. Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. dukoma amashyi yemeye arahejeje kwemera kubika ko ibiganza akatigwa akazigama ibanga abatumwa basigiye abasubizi babo kwigisha inkuru nziza ukwiri kuzigama ibyo dutegereza kwemera kubaka ekleziya umubiri wa Kristo mu bumwe n'abandi bepiskopi kandi mu bumwe na papa kandi akama amugamburukira kwitwararika abarongoye bose bashikira ubukiriro kwitwararika abagowe abarushwa ingenzi n'abandi kurondera intama zazimiye gusenga asabira igihugu yongere azigame atamahinyu amabanga y'ubwepiskopi. None rero bavukanyi duhaguruke twambaze ab'ijuru. Mukama tugirire ikigongwe, Kristo tugirire ikigongwe, Mukama tugirire ikigongwe, Maria mweranda muvyeyi mweranda, Mikaeli mweranda, bamarayika beranda b'Imana, Yohani Batista mweranda, Yosefu mweranda, Petero mweranda, Paulo mweranda, Andrea mweranda, Yakobo mweranda, Yohani mweranda, Tomasi mweranda, Filipo mweranda, Bartolomeo mweranda, Matayo mweranda, Simoni mweranda, Tade mweranda, Matiasi mweranda, Maria Maddalena mweranda, Stefano mweranda, Ignasi Antiochia mweranda,
Perpetua felicita veranda, Agnesi Miranda, Gregory Miranda, Augustino Miranda, Atanasi Miranda, Basile Miranda, Martino Miranda, Benedicto Miranda, Francisco Zaveri Miranda, Johanni Maria Vianney Miranda, Catarina Visieni Miranda, Teresa Umana Yesu Miranda, Emmanuel Miranda, Emmanuel Miranda, Emmanuel Miranda, Bamaratiri Uganda Veranda, Veranda Rimana Mwese, Vumvire Mukama, Dukize Akabikose, Dukize Igicumuro cyose, urupfu rw'akagirire, ubikwiye umuntu kwawe, ubugusandaba n'ukuzuka kwawe, ubugushika kwa mutima mweranda, twe bacumuzi turagusavye utumvirize, duyobore kandi uzigame mu iteka ekleziya nyeranda, nuzigame papa n'abepiskopi, abapatiri n'abandi bamenyesha inkuru nziza, pour que te plaise de bénir celui que tu as appelé. Pour que te plaise de le bénir et de le sanctifier. Écoutez-nous. Pour que te plaise de le bénir, de le sanctifier et de le shira amahoro n'umumvikano mu ntara zose, nutabara abo bose bari mu bigeragezo no mu mibabaro, nudukomeze kandi tuzigame mu ibanga ryeranda ryo kugukorera. Yesu mwana w'Imana nzima, Kristu utwumve, Kristu dukundire,
de ton Église, pour celui à qui nous allons imposer les mains. Répands sur lui ta bénédiction, toute puissante, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Duhaguruke tubandanye dusengera mu mutima dushimitse dusaba Imana ihangaze umusavyi wayo. Mu mwanya abepiskopi baramwubikako ibiganza mu gisabisho cyo mu gacerere, n'ikimenyetso gikomeye cyo kwatira umuryango wacu Ekleziya. Tumve kandi turumviriza kandi igisabisho kwatira, dukurikire dutekanye. Dieu et Père de Jésus-Christ notre Seigneur, Père plein de tendresse, Dieu de qui vient tout réconfort, toi qui es au plus haut des cieux et qui regardes les plus humbles, toi qui connais toutes choses avant même qu'elles soient, tout au long de l'ancienne alliance, tu commençais à donner forme à ton Église par ta parole de grâce. Dès l'origine, tu as destiné le peuple issu d'Abraham à devenir un peuple saint. Tu as institué des chefs et des prêtres et toujours pourvu au service de ton sanctuaire, car depuis la création du monde, tu veux trouver ta gloire dans les hommes que tu choisis. Et nunc effunde super unc electum eam virtutem,
que a te est spiritum principalem, quem dedici dilecto tuo Iesu Christo, quem ipse donavit sanctis apostolis, qui constituerunt ecclesiam per singula loca, ut sanctuarium tuum in gloriam et laudem edificientem nominis tui. Père, toi qui connais le cœur de chacun, donne à celui que tu as choisi pour l'épiscopat de remplir sans défaillance la fonction de grand prêtre et de pasteur de ton peuple saint en te servant jour et nuit. Qu'il s'emploie sans relâche à intercéder auprès de toi et à présenter l'offrande de ton Église. Accorde-lui, par la force de l'Esprit qui donne le sacerdoce, le pouvoir de remettre les péchés, ainsi que tu l'as commandé, qu'il répartisse les ministères et comme tu l'as disposé toi-même, et qu'il délie de tout lien avec l'autorité que tu as confiée aux apôtres, que sa bonté et la pureté de son cœur fassent de sa vie un sacrifice qui te plaise. Par ton Fils, Jésus-Christ, par qui te sont rendus à toi, notre Père, la gloire, l'honneur et la puissance, avec l'Esprit Saint, dans la Sainte Église, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. igisabisho cy'ukwatira mu bwepiskopi kirarangiye, ariko tugume mu gacerere ubu naho duheze dukurikirane aho umwepiskopi yatiwe ashikizwa ibimenyetso by'ubwungere bwiwe, asigwe amavuta umutwe, aronswe igitabo cy'ijambo ry'Imana n'ibindi bimenyetso by'ubwepiskopi. Tubikurikire mu gacerere. Imana yagutoye ukwizi nkuru nziza y'uko abamenye barokotse. Niwakire mukamishikana niwe, ushime ingorore yiwe, ukamihorora gisinze ry'igihugu cawe, tubimusavye twebwe abawe. Wamushungururiye ku muhezagiro wakatabonetse, umwami kumutamanute yigomwe. Dieu vous a lui-même associé au Christ, souverain prêtre, qu'il vous pénètre de sa grâce comme d'une onction spirituelle et rendre fécond votre ministère par la bénédiction de l'Esprit Saint. Ikimenyetso ca mbere ni amavuta asigwa ku mutwe, mu mutwe, gihe yaronke batisimo, konfirmasiyo yasizwe mu ruhanga, ubusaseredoti yasizwe mu biganza, mu bwepiskopi ayasizwe mu mutwe. Umutwe wa ekleziya ubanza urasizwa amavuta,
isigura umusesekara w'umuhezagiro w'umukama uheza ugaha ubutumwa bwiwe kwama ivyamwa vyinshi. Ikimenyetso ca kabiri cagikurikira turagikurikirana naco ni igitabo c'ijambo ry'Imana. Recevez l'évangile, prêchez la parole de Dieu avec une grande patience et le souci d'instruire. Aronse igitabo ngo yigishe ijambo ry'Imana adahengeshanya kandi mu bwitonzi. Mwarumvise atubwira ati muzomenya ukuri kubagira bidegenza. Twemere twigishwe. Ikimenyetso ca gatatu ni impeta. Recevez cet anneau, signe de fidélité. Gardez dans la pureté de la foi l'épouse de Dieu, la Sainte Église. Impeta ni ikimenyetso c'ubugumyabanga mu kwemera kutagira amayini, azigame umuhimbare w'Imana ariyo Ekleziya Nyerana. Arashikirizwa ikimenyetso ca kane, inkofero. Recevez la mitre. Indira. Que brille en vous l'éclat de la sainteté, pour que vous puissiez recevoir l'impérissable couronne de gloire lorsque paraîtra le chef des pasteurs. Inkofero iranga ugusayangana umwakaka w'ubweranda. Turakurikira iki n'ikimenyetso, arashikirizwa inkoni y'ubwungere. Recevez le bâton de pasteur, signe de votre charge. Prenez soin de tout le troupeau du Seigneur, dans lequel l'Esprit Saint vous a établi comme évêque pour gouverner l'Église de Dieu. Inkoni ashikirijwe ni ikimenyetso c'ubutumwa ashinzwe ni ukubungabunga ubusho bw'Imana bwose. Ikindi kimenyetso gikurikira ni mucirabire, ndababwira ivyo arivyo nimwabibona. Mukurikirane murabe neza ivyo arivyo. Mwabibonye mwabitegereye. Amushikirije intebe y'ubwepiskopi, ya ntebe yahora ifutse mw'isengero yamaze iminsi myinshi ifutse. Patiri mukuru kagatambara agakureko, kandi aduterere igisabisho ntikaze gasubire kuhamara iminsi myinshi. Iki ubwindwi ntari kindi kimenyetso, nimucihweze. Arakiriwe mu muryango, mu mugwi w'abepiskopi, abasubirizi b'abatumwa. Dukenguruke rero, dukoma amashi, dukenguruke. Abepiskopi bamukeze, abaririmbyi tuve hasi, duti Imana yagutoye. Oh
muve hasi muve hasi. Duhaguruke umwepiskopi mushasha abandanye inkuka ya misa Orana mahoro. Dusabe imbabazi zawe Mukama nizikore muri twebwe kandi zidukize rwose, nuduhindure n'inema yawe, uduhe kuba abantu bitwararika abandi, maze twame tuguhimbara muri byose, tubigusabishije Yesu Kristu umukama wacu. We Mana musangiye ubuzima n'ingingo hamwe na mutima mweranda, ubu no mu myaka yose. Turihagaze rero, umwepiskopi mushasha agomba aherekejwe n'abandi bepiskopi ahezagira igihugu c'Imana, abarindiramana badufashe n'indirimbo zo gukenguruka. Ariko imbere yaho hari akaririmbo ko kumuha ikaze muri diyoseze ya Bubanza, bakagire twumve, tumuhe impundu, dutere impundu Imana.